Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikorere rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya amakuru akomeye cyane tubafitiye. Turababwira ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ndasubiramwo, ubutegetsi bw'u Burundi bugiye gucyura abasirikare b'u Burundi bari baragiye kurwana mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi ni ibyavugiwe mu nama ikomeye cyane yahuje Generali Evariste Ndayishimiye n'abandi bajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yabaye ku igenekerezo rya 12 ibera mu ntara ya Kayanza. Generali Evariste Ndayishimiye yaganiriye n'abajenerali bakomeye mu Burundi, bavuga ko byaba byiza igihugu cy'u Burundi kivanye abasirikare bacyo muri Kongo, mu gihe bigaragara yuko ubutegetsi bwa Kongo buri mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Muri aya makuru yacu rero turaza kugaruka kuri iyi myanzuro ikomeye cyane, ndetse tubabwire n'ibyavugiwe muri iyi nama ikomeye cyane yabereye mu Kayanza igahuza Generali Neva n'abandi bajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 baba batangiye kuganira n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwatangiye kumvikana n'abarwanyi ba M23 nyuma yo kubona yuko FARDC ndetse n'abazarendo badashobora gutsinda izi nyeshyamba za M23. Hari amakuru yizewe yemeza yuko abategetsi bakomeye mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi baganiriye na Generali Sultani Makenga ndetse na Colonel Nzenze wa M23 atwara iperereza muri zino nyeshyamba. Amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwatangiye kugura inzira kuri zino nyeshyamba ndetse no kwigira hamwe ukungene ubutegetsi bwa Gitega buzaturana na zino nyeshyamba. Biragaragara yuko M23 yabigiye kugenzura uburasirazuba bwa Kongo bwose. Ibingibi rero bigatuma ubutegetsi bwa Gitega nabwo bubona ko nta yandi mahitamo ahubwo ko bagomba gushaka inzira zo kubana neza na bano barwanyi ba M23. Ibi nabyo rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubagezaho ibiriko birabera i Doha mu gihugu cya Katari. I Doha muri Katari harimo kubera ibiganiro bigira 5 hagati y'abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Abanyagihugu mu mujyi wa Goma bategereje amatangazo akomeye cyane ashobora gutangazwa na M23 ku byavuye i Doha muri Katari. Amakuru aravuga yuko M23 ishaka kwegukana ubugenzuzi bwa Kivu zombi maze ikahayobora imyaka igera ku 8, ngo ikabanza ikagarukana umutekano ndetse igacyura impunzi aribo bene wabo bahungiye muri za Uganda, abandi bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu irya nino ku isi. Amakuru kandi akavuga yuko M23 irimo gusaba umuhuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwemera ko ubutegetsi muri Kongo buhinduka, maze Kongo ikaba Etat Federale, buri ntara ikaba intara yigenga ndetse ikagira ubuyobozi bwayo. Amakuru rero akemeza ko izi ngingo arizo zirimo kurikoroza i Doha mu gihugu cya Katari.
Abarwanyi ba M23 batsimbaraye baravuga yuko batazava mu mujyi wa Goma, ndetse rwose ngo ibyo kuva mu bice bigaruriye ubutegetsi bwa Kongo bubyibagirwe, ahubwo bano barwanyi bagasaba yuko bahabwa imyaka igera ku 8 barimo kuyobora Kivu zombi, ndetse bikanarenga ubutegetsi bwa Kongo bugahindura imitegekere, igihugu cya Kongo kikaba Etat Federale. Nshuti banywanyi bacu rero, ibi byose nibyo tuza kugaruka ko muri aya makuru yacu. Ndagusabye ngo niba utarakanda kuri subscribe ubikore, ndetse wibuke gukanda kuri like usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mpfunyapfunyo, amakuru akomeye twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko General Neva ndetse na General Prime Niyongabo bamaze kwemeranywa kuri uyu mwanzuro. Ni nyuma y'inama ikomeye yahuje General Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi ba generali bose mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yabereye mu ntara ya Kayanza. Iyi nama yari irimo kwiga ukungene igihugu cy'u Burundi kigiye gucungera umutekano wacyo, ndetse n'ukungene u Burundi bugomba kubana n'abarwanyi ba M23 bigaragara yuko bagiye kugenzura uburasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe atugeraho akemeza ko General Neva ngo yamaze gusuzuma akabona neza ko nta kindi kigomba gukorwa usibye kuvana abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Burundi bwarungitse abasirikare babwo barenga 20,000 muri Kongo bagiye gufasha igisirikare cya FARDC guhangana n'abarwanyi ba M23. Aba barwanyi ba M23 barigaruriye ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Barafashe ibice bya Bunagana, bafata ibice bya Rucuru, bafata ibice bya Nyiragongo, ndetse bafata umujyi wa Goma. Bakomeza berekeza muri za Masisi, bamanuka hepfo berekeza muri Kivu y'Amajyepfo kugeza ubwo bafashe umujyi wa Bukavu, ndetse bagafata n'agace ka Kamanyora gahana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Aba barwanyi kandi barimo gusatira umupaka wa Uvira uhana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Biragaragara rero ko M23 yagize imbaraga nyinshi ku rubuga rw'imirwano, ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba batarabashije gukoma mu nkokora zino nyeshyamba. Kuri ubu rero M23 iri mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Qatar. Ubutegetsi bw'u Burundi burabona neza ko inyeshyamba bagiye kurwanya ahubwo zirimo kumvikana n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ngo aho ibintu bigeze ubutegetsi bw'u Burundi burabona neza ko abasirikare babwo barimo kuruhira ubusa mu buseruko bwa Kongo. Amakuru rero akemeza yuko General Evariste Ndayishimiye yamaze gufata umwanzuro wo gucyura abasirikare b'u Burundi. Ayandi makuru kandi akemeza ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwatangiye kuganira n'abarwanyi ba M23 hagamijwe kugira ngo banoze imigenderanire ndetse n'umubano, kubera ko bigaragara neza ko ubutegetsi bw'u Burundi bugiye guturana na bano barwanyi ba M23. Biribonekeza ko M23 yabigiye kugenzura uburasirazuba bwa Kongo hafatiwe ku biriko birabera i Doha mu gihugu cya Qatar, ndetse amakuru akemeza ko General Neva arimo kubara ibintu ku bindi akabona neza ko ikiza ari ukubana na M23. Hari amakuru avuga yuko M23 izagenzura uburasirazuba bwa Kongo. Mu gihe byagenda gutyo ubutegetsi bw'u Burundi ngo nibwo bwabihomberamo. Ikiza rero ngo nuko batangira gutsura umubano na zino nyeshyamba. Amakuru dufite aremeza ko General Evariste Ndayishimiye yategetse abo mu nzego z'iperereza kuvugana na M23 ndetse bakagira ibyo bumvikana. Amakuru yizewe akemeza yuko abarongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi bavuganye na General Makenga ndetse bakavugana na Colonel Nzenze arongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi.
Hari amakuru yizewe yemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kumvikana na M23 uburyo Uburundi bwavana abasirikare babwo muri Kongo ndetse Uburundi bugaturana neza n'abano barwanyi ba M23. Iyi ngiyi yaba ari intsinzi ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, ariko kandi ku ruhande rw'Uburundi nabo barabibona neza ko nta kindi bashobora gukora usibye guturana neza n'abarwanyi ba M23, kuko kubarwanya byo byarabananiye kandi ntabwo bateze gutsinda izi nyeshyamba. Muri iyi minsi hari ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Qatar. Ibi biganiro bihuza M23 n'ubutegetsi bwa Kongo nibyo byakanze cyane abasirikare b'u Burundi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Neva arabibona neza ko abakongomani bagiye kumvikana ubwabo, nawe rero akabona ko ntacyo yaba kimaze muri Kongo ndetse ko nta mpamvu yo gukomeza gupfusha abasirikare biwe bita kuri songoye imbere y'abarwanyi ba M23.